hariya iburaya tubabwira hariya muri Ligue des Champions. Ni Ligue des Champions rero ariko barakina ni inkino za barrage muri bamwe batashoboye kurunga uburenganzira bwo kuja muri za zimwe munani za mbere zirindiriye izindi kugira ngo bazokina icamuna Gishira Icanyuma. Mbega bikogenda gute vyagenze gute n'inkino rero zitegekanijwe ku munsi wejo wa kabiri aho isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro umugwi wa Mila AC wakiriye hariya ku kibuga San Siro umugwi wa Feyenoord. Aho rero tuzi yuko uyu mugwi wa Feyenoord Rotterdam hariya mu gihugu ca Pays-Bas mu gihugu cabo hariya i Rotterdam bari bakiriye ku rukino rw'ibanze umugwi wa Mila AC bawutsinda igitsindo kimwe ku busa cabonetse kirikare Pakisao agitsinda. Rero ku munsi wejo wa kabiri niho urukino gusubiza gwaba Mila AC biteguye cyane gose ndetse n'ubusanzwe ajejwe mu buhanuzi hariya muri mu mugwa Mila AC ni umukinyi wa kera Zlatan Ibrahimovic yakiye muri umugwi nyene avuga ati asaba abarorerezi bati muzokubite mwuzure musitwa niyo nka dushikira umugwi wacu kugira ngo turabe yuko uyu mugwi woshobora kuvyitwaramo neza tukaronka qualification ati kanatsinda turi umugwi ukomeye ati nta Feyenoord yodutahisha reka rero tuze tuwutsinda. Ariko uko yabisavye siko vyagenze abarorezi bo baragwitavye ariko urukino nkuko yabivuze Novance baraza bakicinjira mu rukino ku munota ku masegonde 46 nayo kuvyerekeye kwerekana bikana mu munota amasegonde 46 Santiago Jimenez umukinyi yavuye muri uwo mugwi nyene muri Amerika to gatoyi ava muri Feyenoord aza muri Mila AC abacumita igitsindo ku masegonde 46 ndavuga nti rero ibintu rero Mila AC ngaha twavuye ngaha nakome mvuga nti umugwi witwa Mila AC ati ebana uriteguye kandi uraza gutsinda ndabona ati igitsiro kibonetse ku musegonde 46 Santiago Jimenez agishirayo kintu umupira ibintu biraryoha igice ca mbere kirangira ari kimwe ku busa uravyumva baja mu gice ca kabiri kuko ndakwibutse yuko mu mpera z'igice ca mbere umufaransa Theo Hernandez kuri kosa aronka ikarata y'umuhondo baraja kuruhuka baragaruka bakigaruka bariko barakina bavuga bati uko biri kose reka dukwakwanye uyu Feyenoord turabe yuko twomutsinda. Uyu mukinyi aronka umupira aragenda muri phase de réparation agira simulation aritemvya muri phase de réparation bisigura simulation isigura ikarata y'umuhondo umuhagarikiza hajya araza aramubwira ati wangu ha mutama jewe nakubonye uni Simon Martignac uramuzi umunyapolonye nzo kwizegwa cyane gose mu nkino ziba zikomeye amucumita iyindi karata y'umuhondo yabaye simulation ikarata rero ivyara ikarata itukura aho rero uyo mugabo umufaransa abataye mukaga umugwi wa Mila AC. Feyenoord irabagurukanye haciye akanya ku munota wa 73 kuri centre nziza yitwa Igo Bueno aha Julian Karanza ubona yuko umusore yasimvye hagati y'uyu mugabo Pavlovic n'uyundi yari imbere yiwiwe yayi Pavlovic na Mark Tiaumenga arasimba akubita umutwe mwiza kabisa Mark menya ntaco yabonye kuta kwipoto winjira bibaye kimwe ku kindi kina machi Feyenoord ndabone bagurukana Mila AC arondera igitsindo hariya Rafael yawo aragerageza ko bishoboka vyose biranka Sergio Conceição avuga ati reka basingira ama remplacement atandukanye arinjiza akurayo Santiago Jimenez Yusuf Fofana arinjira akurayo Yunus Musa arinjira Chukwueze Tammy Abraham arinjira havuyemo Tijani Rendez aragerageza ikintu cyose Pulisic aravayo Bartezagi arinjira vyose aragerageza ariko biranka Mirasi iragerageza biranka rero icabaye Mirasi iba igitsindo kimwe ku kindi byasigura ko ari 2-1
Mirase ikaba yitashe nabi imbere y'abakunzi bayo San Siro baratangara bati turatashe kwe turagiye gutsindwa kwa AC Mira ndaza kugushira cyane kuri uyu mugabo Theo Hernandez niwe yabishe kikintu ushobora kumbwira equipe mumaze kubona ko ku munota wa mbere mumaze kuyitsinda igitsindo muragarutse kuri kimwe ku kindi aggregate bivuze ngo mufise amahirwe kuko ico gitsindo mwatsindiwe hanje mwamaze kukigombora noneho igice ca mbere kikarangira ico kimwe namwe badashize igitsindo kandi hanze hari abakinyi benshi ubona ko mu gihe abaja kuba batanguye hamwe byo kwanga uraja kugombota ufise bacukweze baracari hanze ufise batami abra baracari hanze nimba nibeshe yari hanze uko yinjiye abo bose bari bakiri hanze ariko uku kuntu yagize simulation nivyo vyakwegeye equipe ugutakaza rero kwa AC Mira ukaraba n'urugendo yari yagize mu mwaka uheze jewe hanini nabishize kuri uyu mukinyi kuko burya gukina na equipe nka Feyenoord yaza ikubahuka Manchester City mu match ya mbere ikayitsinda ibitsindo bitatu ni equipe bikomeye yabigombe bitatu ari indi match bakina Bayern Munchen bayitsinda bitatu kubusa avyo bivuze ngo kuri equipe ya AC Mira habaye uko kuba igihagwe abakinyi nabo ba Feyenoord baprofitira mwubwo buke bwabo ubundi bwo wabona ko ari equipe iri discipline mu bijanye no kuzibira bobo ikintu cyabatunga yaba counter attack rero je kuba AC Mira yatakaje jewe amakosa ndayabona kuri uyu mugabo niwe yashize mu kaga equipe vyashoboka ko banabatsinda ibitsindo bitatu ariko AC Mira n'ubundi yerekana intege nke raba uburyo ari equipe novuga uravye equipe zo mu Butaliyano zagerageje kurokirita neza uraza gusanga ni raba Jimenez baramuzanye Orca baramuzana Joao Felix byagaragara ko ari equipe ahubwo yatanga ibimenyetso ko ishobora gukora byiza bishoboka ariko kandi maze kubona bijya nibutse ijambo twigeze kuvuga mu ndwi zibiri zirangiye atubwo hari kuri journée y'umunani ndavyibuka yindwi ni y'umunani twagarutse tuvuga duti nimba turiko tubona ko hariho equipe ziriko zigogwa twabwirizwa kubona mu bibanza vyiza dushobora ni nkuko dushobora kubona zivamwo buriya rero iyi Ligue des Champions hariho ibintu ibitse byinshi cyane uraza kuraba no mu marezilita yagiye araboneka equipe yitwaye ubwa mbere yaje irabinogerereza Feyenoord yatsinze ubwa mbere byabasaba ko bagombora ico gitsindo batsinzwe tayari bakaca barabandanije biturutse ku gitsindo hashitse mu minota ya 89 nibaza ko tujya gushika no ku zindi match uze kuraba uburyo izi match zo ku munsi wa kabiri zari zigoye novuga gushika ku minota ya nyuma ushobora kubona ati iyi equipe irashobora gutakaza iyi nayo barashobora kuja prolongation ugasanga ni ibintu bigoye kuri bamwe bikoroha kubandi uretse kuri Club Bridge yonyene niyo equipe izindi match zose uraza kuraba yari match niri bivuze ngo equipe iba yarakwitanze ibifise ayo mahirwe ariko kandi birashobora no guhinduka rero kuri AC Mira tutagiye kure novuga ko bakozwe ko cyane ni karata itukura baronse ku minota wa 51 bituma ivyo bari bapanze no mumenyereza bica bitakara muri rusange cyane gose yabishe Theo Hernandez kuronka ikarata itukura bakicinjira ci umwanya binjiye mu gice ca kabiri bari bazanye ingufu nyinshi avuga ati katubatsinda tubakwakwanye twasize kimera ko kwagigombora ariko araza arabitamazi vyose bibasaba ingufu nyinshi biranka Sergio Conceição aravuga ati ntako nagerageje ariko vyanse hariya Zlatan Ibrahimovic ati nukuri ico mbora ati twebwe kabisa twari yahuye kubona yuko
tutashoboye gutsinda umugwi wa Feyenoord iwabo tukaza ngaha ati uwitwa Theo Hernandez ati sivyi wiwe gukora amakosa nkarya atari kumuhagarikizi ati yoba yaravye nabi ijya nta simulation yagize ahubwo yaraba neza akifashisha VAR urumva kuno munsi umuntu wese avuga ati yikwegera ko avuga ati nari nshaka gutsinda ariko nuko vyagenze umuhagarikizi avuga ati nikosa wigirishije nta penalty irimo ndaguhanye rero ataye mukaga bagenzi wiwe baratashe rero yazinze ivyayo nuko bari muhira nta kundi imbere y'abarorezi babo Mila AC ikabiratashe Feyenoord ikazoca yibananyiriza nuko rero vyagenze urundi rukino Bayern Munchen iraza iyakira hariya Allianz Arena aho hazobera final yiyi Champions League y'uno mwaka Bayern Munchen aravuga ati twaratsinze hariya 2-1 hariya muri Ekose muri Celtic ati twebwe amahigo turayafise baraje Celtic ku munota wa 63 uri kuraraba bari mu ncene kabisa ari kurakina yari kurakina kukuravye gutembereza umupira bari mu ncene imeze neza amashuta agera kuri 3 kuri 1 mu gice ca mbere kora ko Bayern Munchen imeze neza igice ca kabiri ndabona nayo yari imeze neza ariko vyanka umunyegori wande wa Celtic amera neza gose akuramo imipira myinshi ni Kasper ku munota 63 wiswe Kun ashiramo igitsinda je kuko nariko ndaburukino rwari ruryoshe turagaruka ko gwa Monaco na Benfica usabura ko zabe umwanya umwe na zandaraba nkagira iki ndaba Celtic ifise gitsikido kimwe ikandabwa ati Bayern irapfuye noneho ngaha bibaye biri kubindi Bayern ni muhira ivyawe twari twavuze ngaha kare yuko Bayern yorohewe iza gutsinda 3-4 Celtic nta mahigo twayiha cyane yewe ga ikintu cabaye rero ikintu cabaye nuko twabonye Celtic inanirana kuri Bayern ku buryo ku minota ya nyuma ku munota wa nyuma uitwa Alphonso Davies aherutse kongereza amasezerano ku munota wa 94 ashiramo igitsinda Bayern Munchen batagira ubwo Vincent Kompany avuga ati ngaha nkaja muri prolongation sinzi biza kuvamwe urumva rero mvuga ntivyari vyoroshe hari gihe tubona imigwi komeye tukibaza ko igiye koroherwa twari tutwo Bayern yoroherwa ariko Celtic ivuyemwo c'est vrai birababaza ariko uko twayiziga isho ivuyemo ratete wote vuga ati twagwanye twaratsindiye iwacu ariko natwe ntadutsindiye iwabo niko novuga ariko n'urukino rero Bayern Munchen irabaye qualifié uitwa Alphonso Davies aherutse kwankira umugwande wa Real Madrid yongereza amasezerano muri Bayern Munchen kugeza 2030 byumvikana yuko yavuga ati njewe nzokwigumira ngaha nta kindi mbona nuko Bayern Munchen yari match twariko turatangaza na Pole yanarangiye bukeye kuko buri uyu munsi utangura saa 6 z'ijoro twavuye muri studio sahindwi zibura nk'iminota 5 gutyo bivuze iki yari match nayo nyene irimo ibiharuro buriya Celtic uragenda urabe uburyo uyu mugabo Brendan Rodgers nk'abakinyi bane bari kumwe muri Leicester baje mwiyi equipe aja kuraba muri squad yiwe Gray arimo ugashiramo uyu Smaishe ugashirako na Brendan Rodgers yari muri Leicester hari n'ubundi mukinyi nibagiye akina mutima wa defense bari kumwe nawe nyene muri Leicester n'uyu Schlupp yakinye muri Schlupp yarakinye muri Crystal Palace ibintu nk'ivyo ivuze ngo yaragiye agira selection y'abakinyi bamwe novuga batari bagikenewe muri EPL arabazana raba n'uburyo iyi equipe yiwe nabonye ko itari isanzwe uburyo kugeza kuri uyu mwanya bisa nkaho byaheze gutwara igikombe bakina ari Migwi 12 muri Ekose
mu mwiganwa rikuru ryabo ariko kugeza kuri uyu mwanya mu nkino 26 bafise amanota 69 kuvuga ekipe ya kabiri bakurikira iri muri 56 bivuze ngo byaramaze kurangira hariho ubu novuga ubukuru ubona ko bamaze kuba bagira ndaba rero uburyo iyi trio d'attack y'uyu muyapani Maeda ukaraba Jota ukuntu barazinanye hariho uburyo binjira hariho uburyo novuga bagerageza gusatira kandi ukabona ko bazinanye ndaba uburyo umugabo bita Guerreiro bakoze ikosa tayari igitsindo cyabaye kibonetse je rero novuga nti Celtic yavuyemo ariko kandi biratanga ishusho ko ekipe na cyane cyane mwiyi forma nshasha ata ekipe yozi ivuga ngo vyahetse nta ekipe yozi ivuga ngo vyahetse kuko Bayern hari amahirwe menshi yuko nayo ishobora gutaha nkuko AC Milan yatashe hari amahirwe yuko Feyenoord ishobora gutaha ari navyo tuza gushika ko mu mwanya turabe mbega amahirwe biraza kugenda gute dufatiye ku byaraye bibaye byoshoboka ko ekipe itakaza kandi ku minota ya nyuma raba uburyo izi ekipe zose zagiye kuronka amakarifikasiyo nko mu minota 5 ya nyuma ekipe mbona yuko yorohewe ni Bridge yonyene raba uburyo bakwempozaje haruhu uburyo iyi systeme yabo ya 4-3-3 bayitahura neza ukabona ko bakina ivyo bateguye ukabona ko umugabo bita Brendan Rodgers yateguye abakinyi biwe ubona ko abize akura yuyu agashira yuyu akamuha ivyo yari karatanga je rero kubwanje mbona ko ni Ligue des Champions iryoshe nivyo baronse qualification ku munota wa nyuma nibaza ko bitegerezwa kubakomeza ariko kandi mu byo nabonye ekipe ya Bayern nivyo turavuga ko ni byiza ko yabaye qualifié ariko hari ibintu bimwe babwirizwa kuraba hariho uburyo novuga uruhande rwabo go hagati badaproduce amapasi yabo menshi uje kuraba match hari ukuntu bayacisha kuri Michael Olize canke Serge Gnabry ivyo navyo byoroheye cyane abakinyi bo hagati ba Celtic gukina bisanzuye ku buryo byanatumye umugabo ari Kane akugwamo ku munota wa 46 yaciye amusohora Vincent Kompany buriya na match ya mbere niko byagenze match yaramugoye kuko babazi ko elimi ikomeye ari Harry Kane bacavuga ati uyu tumufate kabisa naco itakoze iyi ekipe ya Bayern ibyo byose nimba ndiko ndabivuga nabo uburyo bateye amashuti 25 10 yatumbeye mu igori Semaishere yabaye umunyegori mwiza cyane yakuye imipira myinshi y'imitwe imipira yagubita ku mapoto naco batakoze ariko vyagaragara ko ekipe ya Bayern ishobora gutakaza umwanya n'umwanya mu gihe yari gushobora gufina rero muri rusange novuga ko ni Ligue des Champions itubikiye byinshi ubwiza buriko butangura kwigaragaza ariko kandi no mu migwi tutaziga ko yabwirizwa ko biri ngaha Feyenoord nimba tuyibona Bayern iraba nayo ukuntu yaje byanka ikabigeze ngaha ivyo rero nivyo bikwereka ko ihiganwa riba ritanguye kuryo nimba yaje byanka irashobora gushika ahantu kabona nayo itanguye gukora vyiza nk'ivyo twari tuyimenyereye ko mu myaka iheze nuko urundi rukino rwariko ruhuza umugwi wa Atalanta Bergame yakira umugwi wa Club Brugge wari mu Birigi urukino rwibanze rwari rwabaye ari ibitsindo 2-1 bibiri vyatsinzwe na Club Brugge kuri kimwe ca Atalanta ariko vyumvikana yuko ingene vyagenze kabisa umugwi wa Club Brugge uraza mu minota ya kangahe burya ku munota wa gatatu hakirikare Tarbi ashama igitsindo abasura kandi ku munota 27 ica kabiri haciye umwanya Lukman ku munota 25 aragishirayo hama kuja kuruhuka bashaye ica gatatu Ferran Jukla ujya numukinya cye mu gwa FC Barcelona
yavuye hariya muri saison 2021-2022 aja mu mugwi wa Bridge rero abakubutamo cya gatatu ndavuga ni Atalanta urapfuye kabisa urashitseyo kuko ndabona yuko ntibiza kukorohera baragaruka rero bashitse ku munota wa kangahe burya ku munota wa hari ku munota wa kangahe wa 61 baronka penalty yateye n'impara turabigaruka ko Ademona Lukman arayinanirwa hama barakina baronka ikarate ku munota wa 58 hari igitsindo yatsinze baracana ku munota wa 87 Rafael Toloyi aronka ikarate tukura match ya Girihere tayari urukino rurangira ari bitsindo bitatu kuri kimwe Atalanta ibitashe imyizi bavuga ati turatsinzwe imbere y'abakunzi bacu ibitsindo bitatu kuri kimwe badutsindiye iwabo badutsindiye no muhira nka twebwe dufise igikombe ca Europa League cubu giherutse ariko turaje umugwi nka Bridge ukinihiganwa twebwe dusumba ariko uraje uradusumbije n'ivyabayemo rero hari umumenyereza Gasperini arababazwa cyane gose n'uyu mukinyi Ademona Lukman ati uyu mukinyi no mu myimenyerezo atera penalty nabi ariko urukino rwashushe badutsinze bitatu dufise kimwe watsinze kimwe no wagitsinze hariya turonse penalty abakinyi babiri Retegi na Dukorera baza gusaba wa umupira uranse wigize chefu barakuretse c'est toi l'obiter bafise muri Atalanta barakuretse ariko urazi neza kutazi gutera penalty ugiye gutera penalty we yavuze ati sinari bwabona umukinyi atera penalty nabi nka Ademona Lukman abakinyi babiri Dukorera na Retegi baje kumubwira ati du umupira aranka yigira umushefu ati ngiye arayinaniwe kuko kuri ujya mwanya ku munota wa 31 iyo aja gutsinda iyo penalty bayitsinda nta warazi byari kuba kumbura rero kubaha iyo motivation kuvuga ati reka turabingene twoshobora kugaruka piya twabonye kuri match za Benfica na Monaco ariko Ademona Lukman meilleur joueur africain Ballon d'Or africain abita mu mazi vyose aja gutera penalty arayinanirwa biranka rero bataha hari bitsindo bitatu kuri kimwe imigwi y'Ubutaliyano yose kiretse Inter de Milan ibere muri zimwe munani za mbere izari zumwi barrage zose zizinga utwabo wa zirataha ariko zagize n'Imana yuko zatashe ziri wabo nta rugendo runini bagize batashe bari wabo mbo nariko ndaraba uburyo izi equipe iyi Bridge buriya mwihiganwa ryabo naba kabiri Atalanta naba gatatu dufatiye ubwa mbere aho novuga n'amahiganwa basanzwe bakina uraja gusanga hariho ukuntu menga baranganya ubwiza mwiyi minsi ariko kandi tukaca turaba mbega ni giki Bridge imaze gushikako Atalanta itarashikako buriya equipe asanzwe afise uyu mugabo Gasperini nta cyahindutse kuri equipe yaje igatsinda equipe yari yabaye nziza sezo yose itigeze itsindwa na rimwe uretse gutakaza ico gikombe ya Bayer Leverkusen nubundi rero umuntu wese yakwibaza ati uko biri kose iyi equipe ya Atalanta irafise amahirwe nubwo urukino rwa mbere rutagenze uko mugarabo buryo Tarbi rabo buryo Juktra yaje nubundi bagahindura ibintu ibyo umumenyereza yaje kuvuga ndabivuga ko munyu ubwa mbere ikibazo nibajije amaze kuvuga aya majambo mbega iyo minota 45 kugira ihere Tarbi agatsinda Juktra agatsinda noneho akaza agashiramo ico gitsinda nivyo penalty ni benshi bazibura birashika Jesse nibaza ko ahubwo byabananiye hakiri kare je mbona ko byabananiye hakiri kare nubundi ntuza kwitega gutsinda penalty kuko turabona ba Cristiano bazihusha ba Messi bazihusha ivyo sinja kubihagarara ko cyane ahubwo ivyo nibaza ko yabivugishijwe n'agashavu
kuba azi yuko umukinyi azi yuko ari mubi mu gutera penalty ubundi bwo ko tamuretse akitanganiza ubundi ni gute muri Atalanta ni hariho ababwirizwa kuzitera izo penalty ivyo hari ibintu hari imigwi yitunganye ikavuga ati uko biri kose uzoza aratera penalty n'uyu ariko iyo bari mu kibuga wewe ro coach uri kure wowe uri kure penalty yabaye kumbe niwo bateze umupira wamaze kuwufata wewe kuvugira hariya ngo nayanduri muri stade biragoye hari igihe umukinyi afata icemezo akora ico kintu uribuka n'ibintu biba umukinyi arashobora kwanga ikintu bagashobora no mukoca bigapfa mu nyuma uribuka rero match ya Chelsea akiri umukoca uyu mukoca yanyutabi gije yitwa gute Antonio Conte yageze kuba umukoca wa Napoli Matayinande yambara marori yari wa Chelsea ndaza kumwibuka mu nyuma abashobora kwamwibuka izina ba munyereke uyu mukoca yagiragirisha remplacement umunyegori hariya Kepa Arrizabalaga aranka urumva aranka ararengwa umva bageze ku ma penalty agira yinjizo yundi hari abagaranga kuko aravuga ati wewe ku ma penalty ntacyo shoboye reka ninjize umenga yari uyu munya Senegal umenga yagira yinjire Edouard Mendy yitwa gute ariko raza kiriya gihe sigihe batwara neza umenga umutaliyano apana Conte uza kundabira kuri YouTube baramumbwiye ndazi ko bamuzi izina ryiwe riko rinjanye rero mu gusohoka basohoka bashwana kuko ico gihe mu Chelsea yaratsinzwe nyene ku mapega ntihenze neza ico kintu ntihari kuri Thomas Tuchel buri umeze ndamwibagiye kabisa no mutaliyano ni uze kundabira kuri YouTube nge baza kumumbwira ariko ni kintu gishika canke yari Sari voilà yari Sari urumva aramubwira ati reka vaye ati ndansa agiruka ati birandanga rero vyumvikana umuntu ya kuri penalty umupira ashaka kuwufata bagenzi bakaza uribuka ivyabaye mu myaka yahera kuri ba Cavani ari Cavani Neymar Cavani kiriya gihe Deshimire Pole kiriya gihe yari Caballero yaciye yinjitse Caballero urumva ibintu yari Caballero voilà ntiyari ujya mu Senegal Mendy rero vyumvikana birashika mu kibuga ugasanga wewe umuntu arafashe decision le coach ko mari kure bikagorana rero ni ikintu cyamubaje gose wewe urazi yuko no muri entraînement penalty zikugora cyagi hababo cyo gushaka gutsinda ibitsindo bibiri kumburenge gwiteze gutera triple nkizo wateye kuri finale ya Europa League utaye qualification canke ntawo bizi ariko dukatere no mukinyi mwiza mu birigi mwiza zigutsinda retegi no mataka mwiza ariko uje ngagutera bice kugwa ko uranananiwe rero bitamuryoheye na gato ndetse nayo majambo navuze nibaza ariko kudestabiliza nibaza icuka gati mu kugina umumenyereza nibaza ko yagize novuga ishavu ubundi bwo uravye ivyo Ademola Lookman yakoze mu mwaka uheze naho equipe igeze kuri uyu mwanya n'uburyo yariko yitwara ari mu mvune kuva garutse urabona ko bitandukanye yego nibaza ko Gasperini ibyo byose yabyibagiye abirenza ko uruho rw'amazi Jesse ndaba izi penalty ndavuga iyo minota 45 iyo penalty itaraboneka byankiye iki ko bakonkretiza kandi ari bo baki mvuga ni Club Bridge yabaye nziza imenya gutsinda hakiri kare baja kunovuga kuzigama iyo ntsinzi ya ariko kandi bisubiye penalty yibonetse ubwirizwa kuyitsinda ariko si miss yose rigana panic irashobora kubamo kuko nka Club Bridge kubwanje kiki nibaza nabatigiye nta muntu yayiha amahirwe kwishobora gusanga Atalanta ku kibuga cayo ntibagombora igitsindo kimwe bari babatsinda byari bibiri kuri kimwe kabisa umuntu wese yavuga ati uko biri kose birashoboka mugaraba equipe cigutanguza igitsindo iragutsinze ni ca kabiri mu majambo make n'inguvu waruzanye barazivunaguye hariho kiki sinze kurabi we usanzwe nakina umupira urashobora kuba equipe uvuga ati uko biri kose hamwe no yitanguza igitsindo biraja koro
avance ugira ku ninzi ni nk'akarorero nshobora gutanga kuri match izakuba buriya nka hamwe City yotanguza igitsinda buriya Real Madrid ija gupanika gusumba uko City yopanika yego nubundi ivyo rero kuba Club Bridge yaje izi ko ifise ibitsindo bibiri kuri kimwe noneho igashira y'icya gatatu ivyo bitakariza icizere Atalanta kubona ko none nimba kimwe twari ko turarondera kugira basitunganye nabo tubashireyo ni pressure noneho bagashiramo n'icya kabiri n'icya gatatu utararonka igitsinda buriya mitanagiye kuraba bimaze kuba aggregate bitano kuri kimwe bona ko equipe yamaze nubundi kubita rero je mvuga nti ku ruhande rwa Club Bridge bakoze akazi keza ubwa mbere ariko kandi bakabandanya no muri match igira kabiri je sinja kuvuga ko ari ububi bwa Ademora kuko nubwo yatsindiye penalty nibisigura ko bagombora ibitsindo byose je nibaza ko ivyo yavuze yabikoreshejwe n'agashavu ubundi bwo turazi ko ari umukinyi mwiza umaze gutwara Ballon d'Or ku rwego rwa Afrika noneho ukaza mu bakinyi 10 babaye beza au niveau mondial sinibaza ko ivyo yabivugishijwe n'agashavu ejo turashobora kumva avuga izindi mvugo ati nta mukinyi wundi turabona nka Demorale Rukman nibishoboka rero ako kabaye agashavu je niko ndiko ndabibona ni nkuko n'uyo Retegi yashobora kuyitera kayinanirwa yego nibishika je penalty nta buhinga maze kubona irimwo umuntu arashobora gutera neza bimwe vyiza by'abantu ugasanga ahubwo ni wayihushije je rero muri rusange novuga ko iyi equipe ya Bridge nayo nyene irakomeye rabo buryo uyu mukinyi wabo Tabri rabo buryo Juktra ni equipe imeze neza burya equipe itarimo abastarira biryoshe usanga bose bitanga abari je collectif kabisa nta ma individuality abarimwo nuko rero umugwi wa Atalanta uburazinzi vyabo imbere bakunzi babo barataha ku bitsino bitanu kuri bibiri umugwi wa Club Bridge mu Birigi utari uhabwa amahigwe na benshi ariko utsinda wemeje umugwi wa Atalanta kuko urinze wemeza mu Birigi hari iwanyu ukaza ukabasanga mu Butaliyano ukabemerezayo byumvikana yuko umugwi uba wawusumbije nuko umugwi wa Club Bridge uba uraronse qualification uyundi rukino rwari rwiteje cyane n'urukino rwariko ruhuza hariya muri Portugal umugwi wa Benfica kuri Estadio da Luz ubona yuko umugwi wa Benfica wakira umugwi wa Monaco iyi match bamaze gukina match zibiri urumva match zibiri muri iyi Champions League muri forma bari kumwe barakinye bamaze gukina uribuka yuko bakinye Monaco itsindwa ibitsindo 3-2 Monaco iri muhira bari baroskati tukura yuyu wifitsingo baraza match are muri izi match za barrage Monaco iri muhira wa muntu isubira gutsindwa kimwe kubusa na Benfica bari baroskati tukura baraje ngaho ku munsi w'ndavuga nti aha rero simbona ko Monaco ifise amahirwe ariko ko habaye igitsindo kimwe kubusa Benfica nize yemeze ariko Monaco nayo ifise abakinyi beza kuba ufise Bril Embor hariya imbere kuba ufise Takumi Minomino ari kuri 10 hariya kuba ufise ku mpande ku ruhande rw'iburyo no ku bubamfu abana bakiri bato bazi gucenga banyaruka hariya Ben Seguir hamwe na Kliush abana nemera gose bazi gucenga kabisa ukagira n'abakinyi beza uvuga uti aba barashobora kumfasha kuraba ingene vyogenda hagati mu kibuga urafise uyu mukinyi Lamine Camara meilleure révélation ku mugabane wa Afrika inyuma urafise ababa wifitsingo urafise Tirokere hari na ba Enrique ariko ikintu nabonye ku munsi wejo nabonye Monaco ikina neza ishaka intsinzi baraza Monaco ku munota wa kangahe burya ku munota wa 22 baratsindwa igitsindo ca mbere Actor Kuglu ashiramo igitsindo ku munota wa 22
ku munota wa 32 Minamino afashe icemezo wenyene aracenga arinjira akubita ishuti nyagashuti kanininya ariko umunyegoro ko yamaze kumera nk'ugiye agacisha kuri kwa kuguru nyene kwa apwi kaba karinjiye baja kuruhuka ari igitsindo kimwe ku kindi baraza ku munota wa 76 baronka penalty rero inyene yabaye vyabonetse ko yuko harabaye contre attaque kibarakinye Pavridis araje umupira bari muri cafe yaje ko arakina uyundi arawukoze ko menga ari umukinyi yuhe gute yari uyu mukinyi nibaza yuko ari Shejle loop ibintu nk'ivyo yitwa Andreas awukorako hama wa murundi wacu amukubita kuguru inyuma gwatsinsira inyuma abitragenda rara ati uko biri kose baramuhamagara ati wa mugabo ingo urabe arbitre yari witwa Jen Nimberg n'umunyaswede ati ingurabe neza iyi ni penalty aragenda kura muri VAR asanga kabisa nivyo yacerewe gukubita ntiyakubise umupira kubise uguru k'umuntu Pavridis nkuko asanzwe bikora atsinda penalty iba ibitsindo 2-1 haciye umwanya rero ku munota wa 81 ebana Monaco iragurukana umugwi witwa Benfica Monaco irasara twekira umupira ku munota wa 81 umukinyi Irenikena akicinjira kuko yaranagomboye ku munota wa kangahe ndakubwire uyu Irenikena yinjiye ku munota wa 80 agomboye Christian Mawisa acatsinda igitsindo ku munota wa 81 bishoboka yuko umupira we wa mbere akubisemo igitsindo ndavuze ati Monaco kweri iyaronse qualification yayimerita yakinye neza ariko ntana n'iminota na 10 haciye iminota mike igera kuri 3 contre attaque hariya teri pasi hariya umukinyi Kosi arashize mu myatirikiya kuri saga centre keza kabisa mugenzi we yamuhaye ashirango igitsino mugenzi we yitwa Vangeli yari Pavridis amuhaye nyene oya yari mukinyi Alvaro Fernandez abaga centre keza amana warakora ko umunyegori kamuca gutya ntiyagafata bica biba ibitsindo 3 ku bindi ndavuga nti iyi Monaco kweri irikuye ko qualification iyibona iyi defense muri minota byari vyanse eregano vansi kubera imya panique re wavuga mu minota ya kangahe ku minota wa 80 kangahe baronse hari contre attaque yabaye muri umukinyi ariyemera yinje biswa de operation wa mukinyi ya Senegal Diata Pepe Diata arakubita akubise yagize chance kabisa kuko hari waragiye gutwera umupira aca arawukura gato amakutu ukuguru kwande kwa Crependiata rero baraja muri VAR nabira bati umupira yawukoze gato arawukura kabisa yatawukura ko penalty kandi minota yanyuma rero Monaco kiragerageza biranka Benfica irataka biranka urukino ruhera ari bitsindo 3 ku bindi Monaco itaha yimyizi bamfu ibintu biranka nabone bobo rero nibo bagiye kuzinga ibirago bari à l'extérieur baravuga bati nta kundi turamerewe nabi twari twagerageje gukira uko bishoboye byose ariko ukabona yuko defense kabisa byanse abakinyi bararyoherwa Benfica bavuga ati turaronse qualification tugiye mu camera Gishira cyanyuma ikintu cabaryohe cyane gose ariko ndavuga nti umugwi witwa Monaco uravuyemo ariko wari wakinye neza kabisa wari wakinye neza abakinyi bose baritanze ariko nta kundi nabonye uyu mukinyi yinjiye unakubwiye Irenikena yatwaye umukinyi Otamendi uyu musaza Otamendi uyu Evan umutipe era mu protege Otamendi arondera umupira biranga umunyargentine adashaka gusezera arashaka guhagarika bo nibyo ni
ekipe ya Benfica je nayiha amahirwe nayiha amahirwe ariko bitavuze ko yashobora gutsinda ekipe ya Monaco vyoroshe ariko kandi hariho n'amahirwe nabwirizwa kuha ekipe ya Monaco bivanye na kahise ka hafi mw'iyi Ligue des Champions ubwa mbere bwo nafatira ku rukino bakinye na FC Barcelona nkaraba uburyo iyi ekipe yaje ikempozaje wavuze ba Akiush mwana mwiza akina neza uyu mwana Bensegi ukavuga ba Imboro n'abakinyi beza cyane urabona ko ibijanye no gusati none ukaja hagati ugasanga hari abakinyi beza cyane Rami Kamara bamawisa bameze neza kabisa ugashira ko uyu Tirokele w'inyuma ameze neza nawe nyene bivuze ngo ugiye kuraba Monaco muri rusangi nabo nyene ivyo bakina baramaze kubitahura ariko ukacuja ukaraba kuri Benfica mbega Benfica amateka yayo ihura n'iyi ekipe ako bagiye barahura muri Ligue des Champions uvyibuke muri 2014 itwagwa na Real Madrid iyi ekipe barahuye bayitsinda kabiri bayitsinze kabiri match ya mbere menga cyabaye igitsindo kimwe match ya kabiri biba 3-2 ni ekipe yo zihuye haba hariho ibiharuro byinshi cyane ariko ukacuraba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri hari kundwi yahera ekipe ya Benfica yaraji batsinda igitsindo kimwe kandi batsanze muhiri batsindiraho muri rusangi match amaze gukina kuva no muri 2010 nta muntu akiratsinda Benfica Monaco ntiratsinda nibyo ubwa mbere uja kuraba cuja no muri championnat basanzwe bakina uraza kuraba mu nkino nka zitanu baheruka gukina uja gusanga Monaco yaratsinzwe gatatu ariko kandi itsinda kabiri mu gihe Benfica yoyo yatsinze izo match zose bivuze ngo zari ekipe zigiye guhura haba historique yabahuje na historique yahuje iyindi migwi ubona ko menga hari ukuntu Monaco iri nyuma gato ya Benfica ariko uje ukikora ku migwi bagiye barahura ukacubona ko nimba Monaco yaratsinze FC Barcelona ariko kandi Barcelona nayo yatsinze Benfica aho hantu washobora kwibaza uko biri kose Monaco irashobora nayo kugira ikikoreye Benfica mukasiko byagenze ugiye kuraba uja gusanga ni chaîne alimentaire yahereye kuri Monaco Monaco yatsinze Barca itsinda Benfica icitsinda Monaco bivuze iki rero hariho uburyo novuga historique ya hafi ndetse niyagira ahugiye imigwi yatwengeye cyane Benfica udahagaze kubwiza Monaco twabonye yagaragaje novuga mu bijanye n'izi nkino kuko wibuka ko gushika kuri match y'indwi hiyo ivyayo byari byamaze guhera ko iri karifi cyo kimwe na Benfica rero je muri rusangi ndiko mbona ko iyi match ya Monaco barayitakaje ariko kandi bayitakaje byagaragara ko ari ekipe nayo yashobora kwikarifya nk'izi za Feyenoord kuko ugiye kuraba ntaco wovuga ko ibuze kuvyo Feyenoord yatanga canke Club Bridge nikimenyamenye ucumanza ukarabira mbega amashampiyona bakinamwo ameze gute uraza gusanga Monaco ni iri muri shampiyona twovuga ko iri hejuru gatoyi yaba iya Feyenoord canke ya Club Bridge muri rusangi novuga ati namahigwe mabi iyi Monaco yagize yo kuba yaratakaje urukino rwa mbere kandi banarutakariza muhira byari binagoye ivyo byose n'utuntu wadukaraba ati Benfica irashobora kugirira amahigwa kuko burya kikibiragoye iyo umuntu agusanze muhira akagutsinda bibagake birashobora kuba simvuze ko bitoba bibagake aho umusanga muhira ukamutsinda vyari bigoye kuri Benfica yari ifise abafana nabo batahengeshanije ariko kuri Monaco ntaco batakoze dabo uburyo n'abakinyi bakwinjiza batanga nabo umusaruro mwiza ariko nubundi ni Ligue des Champions
histoire irashobora gukurikirana ukaraba kandi n'ikindi raba uburyo mbega Monaco yoba ifise abakinyi bangahe bazi uburyohe bwa Ligue des Champions bitandukanye nuko Otamendi uburyo harabuze Benfica yamayo ntoze Di Maria iki gikombe aramaze kugikabaka kuvuga hariyo n'ikindi kintu bari bafise kijanye na experience Monaco itari ifise muri rukino kero meilleur gars nuko kabisa nuko rero muri rusangi vyagenze ku munsi wejo ku ngiro zabaye murumva yuko bashobe kuronka uburenganzira bwo kubandanya basanga izindi 8 ari yazirindiriye n'umugwi wa Feyenoord wariya muri Pays-Bas n'umugwi wa Club Brugge wo mu Birigi n'umugwi wande wa Bayern Munchen wo mu Budagi hamwe n'umugwi wa Benfica Lisbon hariya muri Portugal nuko muri rusangi tumaze kuronka izindi zine zihambije izindi 8 zamaze kuba zifise uburenganzira bwo gukina icamna Gishira nuko